nta mugabo n'umwe atigera yibaza kuri ibi bintu canke nta musore n'umwe atigera yibaza iki kintu iyo agiye guhitamwo uwo bazobana, aribaza ati ese nzohitamwo neza canke umugabo akibaza ati ese nahisemwo neza. Vyinshi twirengagiza canke vyinshi tudakora ntibivuze ko ivyo tudakora bitaba bifise agaciro, ahubwo rimwe na rimwe abantu uko duteye twanka ko twumva ukuri canke twanka ko twumva ibintu bidukorako kugira ngo twihe amahoro adahari. Nimba uri umusore ukaba ugiye gutegura canke guhitamwo uwo muzobana, vyoba vyiza wumvirije iki kiganiro. Ikaze kuri G4G, nimba uri mushasha wisanze kuri ino chaîne ya YouTube, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze mu muryango mushasha. Ikintu ca mbere ugomba kumenya wewe musore imbere yo guhitamwo umuzobana, abana uzovyara canke uruvyaro uzogukomokako ruzoba rukeneye mama wabo, ntazoba bakeneye mama w'amataye. Abasore benshi bariko bararongora abagore ariko ntibariko barahitamwo ba mama b'abana babo. Kenshi cane ibi bizogira ingaruka ku ruvyaro rwawe n'abazogukomokako no kuri wewe ubwawe. Wame wibuka ko abana bashaka mama, apana w'inzobe canke w'amataye muremure canke yonze. Uwo bashaka ni nyina ubitaho, wa wundi azobaha indero canke azobamenya ko bariye, azobamenya ko bagwaye. Muri make umugore urongora niwo mwigisha wa mbere w'abana bawe, niwe na dogiteri wa mbere, kuko niwe azomenya umwana ko agwaye kandi atanamutwaye kwa muganga akimuraba gusa. Rero imbere yo kuja guhitamwo umugore, ntugende ushaka gushimisha ijisho ryawe canke kunezereza umubiri. Yego nivyo ni vyiza, ariko wibuke ko inyuma y'uwo munezero canke uwo munezero ugiye urondera no gushimisha iryo jisho bifise ikindi bizovyara, kandi ico naco nico c'ingirakamaro mu buzima bwawe. Ikintu ca kabiri ukwiye kumenya wewe musore, ntukegere canke ntuziyegereze umukobwa afata ingingo hanyuma iyo ngingo ayifashe bitakunze canke bitagenze nkuko yavyifuza, amakosa akacagereka ku bandi bantu. Uyu muntu n'uyu mwishira hafi yawe canke n'umushira mu rugo, ingingo zose azofata, amakosa yose azoyakugereka kuko niwe uzoba uri hafi. Rero uyu muntu nk'uyu uzomwirinde mw'ibi bihe. Ikindi kintu ukwiye kumenya wowe musore uriko uragerageza guhitamwo umugore muzubakana, ntuzigere na rimwe wiyegereza umukobwa canke guha amahirwe umukobwa mwahuye ubwa mbere akakwereka yuko ataco umaze. Wa wundi muhura ugasanga kwibuka ari uko ushizeko stati canke ubona stati yiwe canke ari uko mwandikiye. Akenshi uyu mukobwa ingene biba bimeze, niwabona umusavye urukundo mu nyuma akemera kandi ubwa mbere yakwereka ko atakwitayeho, nuko uzoba uri amahitamo ya kabiri babandi twita plan B. Rero uzirinde umuntu agufata nka plan B, kuko akenshi umuntu mwiza canke umuntu muzokundana ubibona umunsi wa mbere mugihuye. Ko bavuze mu Kirundi ngo iminwe izoguha uyibona mwiramukanyo. Rero umukobwa yakwirengagije ubwa mbere niyaguha amahirwe ubwa kabiri, uzomenye yuko naho uzomushikana mu rugo niyaronka abandi azogenda canke azohora yicuza avuga ngo nakare so we nashaka n'ubundi narakwirengagije, sinzi n'ingene nisanze hano hantu. Nawe uze mwirinde. Ikindi kintu ca kane ukwiye kumenya, ego ukundanye n'umukobwa mwiza, ariko ntuzigere na rimwe ukora ikosa ryo kwirengagiza amakosa akora canke agukorera ngo ni kubera ari mwiza, ni kubera asa neza, ngo ntaribi nzomwihanganira, ngo none ko asa neza ngo ndabigire gute. Aha uzoba uriko urihemukira bikomeye, kubera yuko akenshi iyo umuntu ashitse mu rugo, uzobibaze n'abantu bari mu rugo kenshi barabizi, ubwiza burahera, urukundo rurazima, hamwe hasigara hakora ingeso n'ingene umuntu yitwara. Rero niwirengagiza amakosa yiwe ugatwara ubwo bwiza, hazogira igihe ubwo bwiza buzime usigara ubwumva hanze abandi bakubwira ngo ufise umugore mwiza, ariko wewe ushitse mu rugo ubona umengo ugiye mu kuzimu. Rero buri umwe wese akeneye umuntu bumvikana atari umukorera amakosa. Rero nawe uzitondera iki kintu, uzosanga uri kurishira mu mutego. Kandi akenshi ikiremwa muntu iyo tumenye yuko abantu badukunda
hanyuma badukundire ubwiza. Rimwe na rimwe umukobwa arashobora no gukorera amakosa ivyo akavuga ati uyu muntu ndabizi arankunda naho nomukora iki ntiyompeba kubera ubwiza bwanje, none yokurahe uwundi nka jewe. Akenshi iyo abimenye kizoba arico kintu afatirako no mu kukubabaza. Niyo umushikana mu rugo azokora ivyo ashaka avuga ati n'ubundi ntashobora kunyirukana kubera ndi mwiza, nawe nyene arabizi. Urabe ntiwihemukire rero. Ikindi kintu ca gatanu ukwiye kumenya wewe musore, ntuze uhe agaciro umukobwa wewe ukeneye, ahubwo uze uhe agaciro umukobwa agukeneye, kuko uwugukeneye niwe azoguha agaciro kandi niwe azokora buri kimwe kugira ngo unezerwe kandi kugira ngo wishime. Ariko wowe uzoba ukeneye canke wipfuza, uzokoresha inguvu nyinshi, hanyuma usange n'ivyo uriko urakora ntibiriko birashima, usange ni wowe uriko urapfa. Ariko uriya agukeneye niwo muntu azokora ico aricyo cose kugira ngo ibintu vyawe bigende neza. No ku mukobwa nuko bimeze. Rero imbere yo guhitamwo iki kintu aje uzobanze uciyumvire. Ikindi kintu ca gatandatu ukwiye kumenya wewe musore mu busore bwawe, ugomba kumenya kandi ukakimenyera, nuko niwiruka inyuma y'abagore uzohatakariza amafaranga, uzohabura amafaranga. Ariko niwiruka inyuma y'amafaranga ntuzobura abagore bakwiruka inyuma. Imbere yo kwiruka inyuma y'abagore, iruka inyuma y'amafaranga, abagore bo bazizana. Iki kintu ukwiye kukimenya wewe musore uri mu bigero ushaka guhitamwo umugore muzobana. Ikintu c'indwi arico c'ingenzi ukwiye kumenya wewe musore mbere yo guhitamwo umukobwa muzokubakana, nuko umugore wawe ariwe azotuma iwawe haba heza canke haba habi. Iki kintu ukimenye ugishire ku muzirikanye. Niwahitamwo nabi canke niwarongora nabi, umugore wawe niwe azogenga ingene abantu bashobora kubona urugo rw'iwawe. Uzobirabe kenshi, naho urugo rwoba rufise umugabo mubi ariko rufise umugore mwiza, urugo rurashobora kuguma ruhagaze. Kuko uzosanga kenshi aho tubaye usanga abagabo baravyaye hanze ata kibazo kandi bikamenyekana, ariko urugo rukaguma imyaka n'indi kaza. Ariko we mugore uzibeshe uvyare kuwundi mugabo atari umugabo wawe, hanyuma bimenyekane, sindi siri yuko urwo rugo ruzoguma ruhagaze. Rero wewe musore ugiye kurongora, raba neza umugore ugiye gutwara uwo ari we. Iki kintu ugishire ku muzirikanye. Kenshi uzosanga n'abantu bagendera urugo bivanye n'umudamu canke n'umugore wo mu rugo. Ari mubi nta muntu azohaza, ariko ari mwiza wewe umugabo naho ugomba ukaba uri mubi, baraza baje kwirabira umugore kubaramutsa hama bakigendera. Iki naco uzogishire ku muzirikanye, kuko umugore bavuga ko ari ishurwe ryo mu rugo. Rero niwazana ishurwe ribi nta muntu n'umwe azotumbera urwo rugo. Ibi bintu indwi wobifatira ko ugahitamwo umugore mwiza, canke ibi bintu indwi wovyiga ko ukabona bikwiriye nk'umuntu muzima canke nk'umuntu ashaka kazoza no kubaho yishimye kw'abana biwe. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift LG. Bandanya mukora subscribe, niyo ntererano yanyu twifuza. Murakoze.